ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza Igitega mu ntara ya Gitega kuri degrés Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe imvura nkeyi hacemo n'ibihe vy'izuba i Bururi mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hakazokwibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri degrés Celsius 31. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 10 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 8 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.